Nshuti zanje bakunzi munkurikira kwishene ya YouTube Daniel Mugisha ndabaramukije. Uyu mubonane impande yanje yitwa Ngarukiye Lydia. Ni Murundi kazi ari muri Arabia Saudite. Ngarukiye Lydia ni Murundi kazi yasafiriye igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2024 niho yava mu Burundi. Hanyuma aragira muri Arabia Saudite. Ntiyatevye kuronka akazi, yaciye aronka akazi igenekerezo rya 25 kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2024 aca atangira akazi. Kuva uwo munsi murumva kuva mu kwezi kwa kabiri, kwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwindwi niko turimwo. Uyu munsi turiko murumva agira kwiza amezi 5. Mwa mezi 5 agira kwize yahembwe, reka tuvuge 4. Yahembwe ukwezi kumwe ko ayo yaraheze. Yahembwe ukwezi kumwe konyene. Hanyuma amaze guhembwa ukwezi kumwe mu nyuma ntiyongeye guhembwa. Abi wababonye batamubona barashoboye guca ku bandi bagenzi biwe. Baravuganye. Uko vyagenze ngomba ndabibumvishe hano. Ariko majambo makeya ubu ntakiboneka ku murongo. Yaratswe telefone canke yatswe wifi. Inyuma yo kudahembwa yamezi tubona 3 yose nuko akane kugira kujemwo yaratswe wifi. None vyagenze gute? Tubaze twifashije kwanza umwe mu baduhaye amakuru. Avuga ati ndabandikiye murambona mufasha abandi bari hino mu Barabu. Ubu tuvugana je no muri Saudi. Hariyo umuntu yaje akuja amezi 4 nimba ni mushasha muri amezi 4 ntabwo reka avugana n'umuryango, ntabwo ahembwa. Amaze amezi 4 amaze mu kwezi kumwe no mu kwezi kumwe bakumuhembye akuja amezi 3 arenga. Rero cyagiye nyavugana n'umuryango na telefone yarafise. Uko hari nimero yari afise ya madame wiwe acavuga ati ko mbwe muri yiyo mwandufashe mu kare nimero kipasa y'umumabuja we kugira ngo tumenye ko umuntu wacu ari muzima. Rero ndagerageza ndarondera madame wiwe arambwira ati impamvu atarahembwa ngo ntusiharagwa ariko nuko habaye ukuri umuntu acavuga ati mayakiri mu kuyamuha tukamurungikira. Rero cyo gihe amara gihe nta muryango baramenye ko ariho. Rero ingorane ubu tashaka tubasabe mu dufasha ntawuza amakuru mu badati tubiramuha telefone. Umwe kumuha telefone yabwiye imisimikere umuryango wiwe ariko baraheze nk'ikintu 12 nta n'uwaza amakuru yiwe no mu madame karetara nta n'umwandikira amubaza amakuru yiwe akambwira ibije ko ari mu kumurungikira amahera yiwe ariko ubu ndamutelefone acakupa namwandikira message kari yakwishyura ubu ntiyishura mba nta kintu kimwe akora na office yabo yiwe aho bamukuye ntabwo bishura. Rero twashaka mba icyo mufasha uwo Murundi kazi wacu ukamutabariza ko mujya bavuga ati basi yofuma ataha Imana igatabara kandi kubufasha uburyo yofuma ataha kuko nta muntu azi amakuru yiwe tukakumaturiye matumubona mu muryango. Nico kibazo nashaka kubabwira. Nimero madame we ndayifise, nimero ya office yiwe ndayifise, n'amazina yiwe byose na amazina passport mani nimero yiwe passport byose ndabifise. Nico nashaka kubasaba ko mudufasha uwo Murundi wacu gukunda gatabariza. nyuma yo kumva ano makuru ico nababwira cyo nuko je nticaye kuko nagerageje guca mu kurondera hirya no hino kugira ngo menye ukuri kw'iyi nkuru. Mu majambo make nasanze uburyo uwo yasafiriyemo mu Burundi murazi ko hariho utuntu usanga tunyegeje hano ndigumye hari byo ntavuga mugabo kubera kumva zuko akumva zanje bwite. Mugabo uburyo yoba yarasafiriyemo ni ubu buryo nyene leta yashizeho bwo gusafira ariko amunotishwa ko biri mu mategeko akwiye. Ikibaje nuko rero abamusafirije bariho kandi ntibahakana ko iki kibazo batakizi. Ariko kuva mu kwezi
uyu tuvuganye uwo mwumvise yatangiye kuvugana na inabuja uw'uyu mukobwa igenekerezo mu kwezi kwa kane. Inabuja niho muri icyo gihe yaca muhembuka kwezi kwa mbere, ukwa kane kurahera, ukwa gatanu, ukwa gatandatu kurahera, urumva tugiye mu mezi 3 aho ntaramuhemba. Niko kwitura babandi bamurungika mu Burundi ababwira ikibazo. Yatangiye kubandikira igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024, le 25 mai 2024. Ubu turi mu kwindwi, amezi abiri agira here, atabaza umuntu ntariko arahembwa. Iyi ni ya defo nabo ndababwira y'ama office. Nubwo wogira akazi keshi gute, birumvikana ko mugira akazi. Umuntu ashobora kumara amezi abiri adahembwe, bagutabaza gushika nahabura ku murongo ntugire icyo ukora. Twumvikane neza. Izi ni office zo mu Burundi. Muri Saudiya hoho uwitwa ngo araseruka, ngo arabaserukira ari muri Arabia Saudite, wewe bana mu telefonye ntiyitaba, ntacavuga. Je rero nagize amatsiko, ngerageza nanje kugira menye byinshi, mbanza kumenya kwanza nimba koko bano bantu bemera yuko ikibazo bakizi, ndanumve kwanza nisho bakivugako. Uwamusafirishije, umwe mu bakora muri office yamusafirishije, umva ukuntu yishuye. Nimiyangana tuko turabikurikirana kandi kuri office ntibamworohereje, bariko barambwira ati atashatse kumuhemba turamukurayo tumuhindurira inzu. Nimwibaze ngo turica nimutekane mutuze umwanya n'umwanya, batamuhindurira inzu baraza kurungika amahera ko mu bose bamaze kubona ko ari umwana mubi. Nimutekane, batamuhembye turamuhindurira inzu, kubera turamaze kubona ko kuri office ko umubosi wari umwana mubi, office ntiyicaye. Rino jambo jewe ndagiyamiriza, kuko iyo hari ikintu bita emergency, urgence, uwageze muri urgence kuva mu kwezi itariki 27 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024, office ironka ubutumwa bwo gutabariza uyu muntu. Barazi ko nishongereye ko barazi ko abayeho nabi, kubera iki batagira inguvu ngo aveyo. Ejo ni yapfa bazoca baza ngo urumva ngo canke ejo ni bamufata torotse, acaja mu ikosa ngo urumva ngo bamufasha torotse. None nkuwahageze yotoroka agashika byo bari byiza, mugaciye afatwa bacavuga ngo urumva ngo bamufashe ngo atorotse. None nkaha mumva hasigaye iki? Erega ni kuza muraba ukuntu murinda abana bakobwa kugira amakosa, kuko washobora kubona ati nta kindi ntandi mahitamo mfise, byose byaranse, barase kumpemba, banyatse na telefone, agaca yitamwe barabara, polisi gacimufata, bagaca baja kumupfunga, bikitwa ko yaratorotse. None ubu koko batorotse. Aba ni babandi namavuga rojewe, iyo numvise batorotse ndabashigikira, nkavuga ati ni mwitorokere. Hariho umugwi w'abandi namangaya, bamwe usanga bashyize ku kazi kameze neza, ngo bashaka amaronko, bashaka menshi bagatoroka. Ariko uyu siko bimeze. Nimba mutamufasha, je ndavuga ko mutamufasha kuko kuva mu kwezi kwa gatanu ntivyumvikana ko baguma batabaza. Niyo mwamfise akazi keshi, urumva nkuwa abahantu yakwana telefone, kandi bajya barabo amaze amezi 2 3 ataguhemba, 4 5 ashobora no kukwica n'ibintu uri haramu ntacyo babwiye. Bisaba ko ngaharo mwebwe nkama office arungika abantu muca mugira inguvu, kuko ikiba mwakimenye mugabo zamuca no kumunzani murabe. Uvuga ngo sinjya, ubwiza kumwirukako. Mugu uvuga ngo jewe ngo mukumpemba ngo barateba, ariko bakamuhemba nta kibazo. Hari n'abandi usanga baza utubazo byibuze tugendeka, mugabo uyu birakaze. Izi office rero hari ukuntu mu Burundi hari utuntu tunyegeje nabivuze, usanga hariho office zizwi naho zikorera, n'izindi zisafirisha zidafise naho zikorera. Ibi nzobigaruka ko mu nyuma, reka tubanze tore ko kino kibazo cy'uno muntu kidakemuka nikitakimuka kumbure nzogaruka ku bindi byinshi. Mugabo uko byogenda kose, niyo ba usafirisha mukurisha nki mu manyanga, ukaba urazwi, bisaba kukurikirana abantu bawe, kuko utabakurikiranye niho n'ivyawe bizoja hanze. Aha rero nta byinshi novuga, reka turindire turabe yuko byibuze abashoboye gufasha bofasha uwo mukobwa akaronka uburenganzira bwiwe, akimugwa aho hantu, kuko
hariho ofisi hariya ikorana niyamurungitse mugabo impamvu mvuze ko hari abantu basafirisha mu manyanga niko usanga hariho nabo umuntu urarondera ugasanga bishura ibintu bitandukanye bavuga ukundi kuntu nababwiye ko nigumye ntavuga byinshi ariko mugabo nzokurikirana menye byinshi ntidukeneye ko haba umwana w'u Burundi agenda kurondera ubuzima ageze bakamutsindayo bakamuniga nkuku bakabura kumuhemba umwaho ugakwira bakabona yabaye menshi ntore yamuhe bagaca bamwica niko bigenda rero ni mu mukuru hakiri kare yigire ejo naho yafatwa torotse ntimuze mvuge ngo yaratorotse ngo yafashwa torotse oya nimwe muzoja mwikosa hariho ama agence tumaze kuvugana akora ibintu nkibi hanyuma ugasanga baratorotse bagashavuga ngo nguki nanje mu nyuma hagaruka ati none sinakubwiye ikibazo ciwe igihe nakibabwira mwakoze iki yaratabaje aratabaza gushika ntatoroka rero mwebwe kiye kibazo cyo kuvuga ngo azana amafaranga ngo bamufasha torotse ngo nguki ni mu murihira tahe canke mu myikono mu rutamba ibi niko zamu bimenya rero so tunakundane by the way nk'abarundi kuko nubwo yagiye hari bamusafirishije ifo kumukurikirana uyu rero ariko arakurikiranwa kandi ibintu twe turavyanka kusanzwe nagomba mu kurangiza nshimire umu ambassadeur w'u Burundi wo muri Arabia Saudite amazi iminsi vraiment afasha abakobwa cyane amazi iminsi abafasha gose iyo habaye ikibazo amazi iminsi abafasha gose vraiment je ndamushimiye nk'umuntu akunda gukurikirana bino bintu nanje ndamaze kubimenya arabakurikirana kandi arabafasha hariho nabandi rero babwiriza kugira icyo bakoze mu bintu nkibi batagikora nibo baba mwumva twiyamiriza murakoze ndabashimiye inshuti zanje inshuti za Daniel Mugisha nifuza ko uyu mushiki wacu nababwiye n'amazina yiwe na cyangwa mwa murakibona nubwo hari byo nanyegeje kumva z'umutekano wa passport yiwe yitwa Ingarukiye Lydia Ingarukiye pana ngarukiye navuze ngo ngarukiye ubwa mbere mugo ni Ingarukiye Lydia n'izina yiwe murabona ngaho kuri passport mu mufasha umuntu wese yogira icyo afashije yo turondera twamwereka uburyo yo mufasha kuko hariho na contact ya mabuja wiwe amukoresha mugabo gushika isaha ntiyitaba niyo mu telefona umwandikiye ntasoma arasoma ntiyishura umutelefonye ntiyitaba murabyumva namwe office yiwe agence yamushikanye ko muri Arabia Saudite uba telefonye ntibitaba wanditse bagasoma ntibishura uwe mu Burundi yarishuye mugabo nawe murumva ko rindira gushika aho umuntu azorinda agapfa bino nivyo bintu twanka kuko kuva mu kwezi kwa gatanu murumva ko hazi igihe kinini so murakoze rero ndabashimiye bimwe bivuye ku mutima mwe mwakurikiye kino kiganiro namwebwe mushaka kugira icyo mufashije kugira ngo uyu ave mwizi ngorane murakoze